Vraiment adui amepumzika kwanza sehemu fulani na sisi tuko zingine sehemu fulani. Sehemu gani sasa ambao umetoka na ulikuwa unaendesha operation sehemu gani? Kikweli mimi nilikuwa Mitamba pale kutoka Kirungu unapanda Biziba unafika Buonde, hapo ndio kwenye sisi tuko na adui iko mbele yetu Mitamba. Minjenje territoire ya Warikare muri groupement ya Kisimba haheje kuba isibaniro, hahejeje gucucumigwa imbwebwe za Sarambwe nyinshi cyane, igitigiri kikaba kitaraja ahabona, ndavuga ivyo bita bila, ariko ubwinshi bwobwo ni benshi kuko drone ya FRDC yakukumye ibirindiro vyose. Benshi baraza kwibaza ngo ni birindiro vyari muri Minjenje vyigenze gute. Minjenje nabamenyesha ko hari kambi, asanzwe hari kambi ridasanzwe, ikambi rinini ya kirindiro kinini ya cizimbwebwe za Sarambwe, ariko igituma drone ya FRDC yagiye kuharasa nico nje turabire hamwe hano muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo ku mirongo y'urugamba. Iruhande y'impfu n'abakomeretse benshi bakorajanwa mu bitaro aho bita hôpital de référence ya Mweso, turaza kuraba abarongoye 5 mukamuze kari ryakoraniro canke association ko basigaye bayita ubuye y'abarchevêque basanzwe batavuga rumwe na leta ya Kongo, n'abarongozi ba Katolika bivanze na AFC M23 mbwebwe za Sarambwe. Turabire hamwe n'indongozi za SSC nabo nyene ni nkaco kimwe, ariko 5 ni catholique, SSC ni protestante. Rero aba bakaba bariko barasaba ngo ikiganiro byo yakorita ngo dialogue inclusive, ngo ihuza ngo leta ya Tshisekedi n'izimbwebwe za Sarambwe, aho tuza kurabira hamwe Tshisekedi yishuye iki kuri kino kibazo. Hanyuma turarabira hamwe progression canke ku mirongo y'urugamba imbwebwe za Sarambwe ziri mu buce ubuhe muri ivyo bita ngo muri Prendora Ruzizi n'ahandi hagenda hatandukanye. Twongere turabire hamwe akanya kadukundiye amakuru ahari yemeza neza ko Uburusiya bugomba kwamvayisa, Uburusiya bugomba kuja muri Norvege kugira ngo bukingire ikirindiro ivyo bita arsenal nucléaire yabo iri hariya muri kariya karere muri riya micungararo. Byose hamwe ni mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Yes, ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko mwiriwe amahoro mu miryango yanyu, muguwe neza karatsinda, kuko ni ibintu bitatu tugendera ko kugira amahoro nituze bibe mu miryango, ni kugira amafaranga, kugira amagara meza, kugira amahoro ituze n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Ndabakengurukire rero mwe musanzwe mudukurikira muri mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi, hakujya ya Kanyaru mu karere ka EAC, eka muri Afrika muri rusangi, muri Amerika, Aziya, Iburayi, eka no mwisi nzima. Ikaze rero muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo muri kano kanya. Igenekerezo ni irya 11 ukwezi no kwa kabiri umwaka wa 2026. Reka ano makuru tuyahere Minjenje ni muri Nord Kivu, tuje muri territoire ya Warikare, muri groupement ya Kisimba. Habereye iki? Habereye isibaniro, habaye ikintu citwa gucucuma. Drone ya FRDC yitoye aha ngoma ndabahe ukungene vyagenze. Inyuma yaho tuboneye utureresi twinshi twage turavugisha abantu benshi ngo harimo ngo amareresi ya kera, ariko ukuri koko nuko hariho abasirikare bimbwebwe za Sarambwe bahejeje gutozwa ivyo bita ngo ikosi canke imyitozo canke ama training ya gisirikare, barabagehisa babambika impuzu za gisirikare, babaha inkoho, hama baca barabapakira amakamyo nkuko muri ko murabona amakuru acana ko babatwara ku mirongo y'urugamba. Rero aha kugira dutahuzanye neza igituma drone ya FRDC yahagurutse ikagenda ikarasa Minjenje. Igiye kurasa Minjenje yagiye ifise target, yagiye ifise ikigiye gukorayo. Ico yarigiye gukorayo rero ni iki? Yari yumvise ko begeranirije abasirikare benshi muri ayo makamba agenda atandukanye yo muri ako gace ka Minjenje muri groupement ya Kisimba, ahari muri territoire ya Warikare muri Nord Kivu. Imaze kuvyumva icirahaguruka, Sukhoi tutanka iciragendera kora ivyikora. Hapfiriye abasoda benshi bimbwebwe za Sarambwe, RDF abasogosi, Red Tabara twigwaneho Gumino, musanzwe mutsko bakorana muri coalition igenda itavana ko, ariko uko biri kose bari kukanyuma nkuko rama nabibabwiye. Bamaze kubacucuma rero harabapfuye, hari n'abakomeretse. Aho amakuru
dukura hariya nyene muri Minjenje bavuga ko ambulance ari nyinshi cyane ziriko zirasomba zibakura muri utwo duce twa Minjenje zibatwara ahitwa Mweso kuri hôpital de référence ya Mweso nyene. Abadatahura neza na neza Minjenje iri ihana rubibe canke iri hafi na hafi na Peti eka nakandi gace kitwa Buhimba. Rero turashaka gutahuzanya ni kubera iki bari bagiye kwegeraniriza zino mbwebwe za Sarambwe ahitwa Minjenje. Hari ahantu bamaze iminsi bashaka gufata, haramaze umwaka bagerageza kuhafata ariko bataye kuwa amazi. Ahantu rero na hano hitwa Pinga canke abandi bakavuga ngo Pinga, biravana na prononciation. Ahitwa Pinga RDF abasogozi mbwebwe za Sarambwe barahipfuza kuko kubgabo ngo hari très stratégique. Rero aha hantu na Rwanda yibutse ko bamye bakubitwa ama ambush nyinshi zabereye Walikale, zabereye muri tuno duce, zabereye ahitwa Peti, Minjenje, Buhimba, aho se baba abasirikare ba FRDC na Wazalendo bakubita ambush izi mbwebwe za Sarambwe ziko ziragerageza kuja ahantu hitwa Pinga. Iruhande yuko ari point strategique ngira aho bahari ubundi butare canke aho bari site minier, turabandanya tubatohoreza ariko bariko barazira ngo gushaka guca hano hitwa Pinga. Uko niko vyifashe muri uno mwanya muri karere ka Walikale muri Minjenje muri groupement ya Kisimba, ndavuga muri no Kivu. Tuvuye rero hariya Walikale tuje gato muri Kongo, muri Goma kuri Senko, tuce tuva muri Goma tubifatanye nibiko birabera i Washington. Aha ni muri ndavuga indongozi za ECC. Indongozi za Senko rero, Senko muko musanzwe mubizi iyobowe na Monseigneur SG wayo ni Monseigneur Donatien Chole. Monseigneur Donatien Chole akaba ariwe SG secrétaire général wa Senko. Uyu akaba avuga rumwe n'uwitwa Pasteur Eric Senga, nawe nyene ni secrétaire général canke SG wa SCC. SCC uyu akaba ari i Washington. Cyo baravuze ati ibi tugomba tubihuze. Aba bagabo babiri rero bahumeka kumwe, babanje kuvugana hama batanga icifuzo kimwe. Icifuzo cabo nuko ngo Tshisekedi yoca bugufi ngo akayaga n'izi mbwebwe za Sarambwe. Iki naco Tshisekedi yakirahiye kuva kera, yaravuze ko atazoyaga ibi ngo bakorasaba ngo dialogue inclusive nuko bobo bashaka ko ngo bayaga n'imbwebwe za Sarambwe hama binjizwe mu gisirikare ca FARDC. Bijya basanzwe basaba musanzwe mubizi twaba bibabwiye, ariko Tshisekedi ashira condition. Sinase ko tuyaga bavuga ngo dialogue entre Congolais. Tshisekedi avuga ati sinase ko tuyaga hagati y'abakongomani. Ndabizi neza ko muri mbwebwe za Sarambwe aha muri AFC M23 harimo abakongomani, notama abo ba Corneille Nanga n'abandi tudashaka kudondagura. Aravuga ati ndabizi neza ko harimo abakongomani, mais moi Tshisekedi en tant que président de la République ya Congo sishoboye kuyaga n'abateroriste, sishoboye kuyaga n'abicani, sishoboye kuyaga n'u Rwanda. Ndasubiramo, yavuze kadashoboye kuyaga n'u Rwanda. Aha rero ni mu gihe u Rwanda gwiyemereye ubwago nakanwa inyuma y'imyaka myinshi bahakana ko batari mu burasirazuba bwa Kongo, baremera neza ko ari en partenariat. Naho bavuga ko atari bo AFC M23, ariko baravuga ati turakorana duvise imigenderanire, ariko ni RDF nyene iri mu burasirazuba bwa Kongo yahinduye izina nkuko yasanzwe yarahinduye za RCD Goma n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye mu myaka yagiye iratambuka inyuma imyaka yarangiye. Tshisekedi condition yiwe dialogue entre Congolais, oui, mais pas avec le RDF, mais pas avec Paul Kagame, pas avec ses Sultan Makenga, pas avec ses je ne sais pas n'abandi benshi ara murabazi bari muri izi mbwebwe za Sarambwe b'abanyarwanda, la majorité n'abanyarwanda. Rero Tshisekedi ibi akaba yavyanse aravyiyamiriza. Aha ni mu gihe mbere yari karakutanga discours yongera agaragaza ko yanomye uwitwa uyu mugabo yitwa Felix Chilombo Tshisekedi, akaba yanomye umuntu yitwa Rora Batumona, uko niko babisoma abakongomani, Rora
Batumona. Uyu Laurent rero canke Laurent Batumona Tshisekedi akaba yamugize PM Premier Ministre, kandi ibi bikaba nabonye kumbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye z'abadiplomate kandi abakongomani basa n'abakuze bari miro bari matiyo bavuga ati nukuri Tshisekedi ntiwihenze, uyu muntu arafise ubutore, arafise ari loyale, uyu yararongoye ngo ivyitwa DGI ama direction générale n'imbari impôt n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Uyu mugabo ngo yarateje ahantu yagiye araca hose, yagiye akora ibikorwa by'iterambere, akaba yagaragaye nk'umuntu nabonye mu Kongomani anomwe na Tshisekedi, agasa nuko abakongomani benshi bamushingira intare. Ubu rero PM wa RDC akaba ari Laurent Batumona. Uyu Laurent Batumona akaba ariwe PM muri no mwanya tuvugana. Mu ntangamarara naye nababwiye ko Uburusiya binungwa kandi ngo biri sire, kandi si n'Uburusiya bwabivuze, ibi bikaba byavuzwe na Norvège, byavuzwe n'umukuru w'igisirikare, chef d'état major general w'igisirikare ca Norvège. Mu kiganiro reka aratanga ku kimenyesha bakuru citwa Guardian, murakizi Guardian canke ngo Le Gardien mu gifaransa, yavuze ko Uburusiya hariho possibilité Uburusiya ngo vuba bwangu buramvayisa burinjira muri Norvège kugira ngo buje gukingira ivyo bita arsenal nucléaire, ahantu basanzwe bakorera ivyabo za bombe za kirimbuzi. Iki naco ngo ni impamvu ni yihe niyo shaka ko dutahura impamvu, ngo nuko Uburusiya buzi neza na neza ko ugwa Amerika n'ibindi bihugu bisanzwe bitinya bombe nucléaire, kandi ngo iyo ico kirindiro arsenal nucléaire, iyo societe canke aho hantu basanzwe bakorera ivyo bigwanisho rutura, ivyo bigwanisho ruhonyanganda muri utwo turere twa Norvège, Amerika ngo aho hantu ngo isanzwe yaraba ijisho imaze iminsi iriko irahagendereza. Rero ngo bagiye kuhakingira, bashaka kuja muri Norvège gukingira iyo arsenal yabo nucléaire kugira bayikingire Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigire ico zizikorako. Asanzwe ndabamenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika barafise no bombe nucléaire, ariko ntibigera bashaka ikindi gihugu kigira iyo bombe nucléaire. Notaba mwarabonye ivyo bagize mu gutera ibombe hamwe itahushije n'umunsi n'umwe n'amasegonde makeyi, bavuga ko bariko barakurikira ama centre nucléaire. Ibi nabo bakaba misi yose iyo babonye igihugu kiriko kirugurura canke gitanguza gukora ibisasu rutura canke karahabutaka, baca bahaguruka bagashaka kuja kuhasambagura. Ariko aha ni mu gihe ndasubiyemwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zitunze ibisasu rutura. Uko niko vyifashe hariya muri Norvège, uruhagarara umwanya n'umwanya bariteze ko Uburusiya bwinjira muri Norvège. Rero ku mirongo y'urugamba muri Prendora Rusizi vyifashe gute? Hari kiganiro cakozwe na Wazalendo bagaragaza état d'erreur canke avancement yabo uko vyifashe, aho bavuze ko umuenemy bavuze ko ari imbwebwe za Sarambwe, ngo asigaye abarizwa ahantu hitwa ngo Mitamba, ahantu hitwa Kongwa, ahantu hitwa Walenge, aho hantu hatatu ngo niho izi mbwebwe za Sarambwe zisigaye zibarizwa. Sino ngo Kirundu, Miziba n'ahandi henshi agenda hatandukanye, uva Mitamba ugarukino ngo nibo bahafise, ni Wazalendo ihafise. Uko niko biri, kandi ikaba ari interview canke bikaba bigaragara muri kano kareresi kuno mu Wazalendo uko yabishikirije. Hama tugaruke tubandanye nibikurikira. Vraiment adui amepumzika kwanza sehemu fulani, asi tuko zingine sehemu fulani. Sehemu gani sasa ambao umetoka na ulikuwa unaendesha operation sehemu gani? Kikweli mimi nilikuwa Mitamba pale, kutoka Kirungu unapanda Biziba unafika Buonde, hapo ndio kwenye sisi tuko na adui iko mbele yetu Mitamba. Na kwa sasa hali iko namna gani maeneo hayo? Maeneo wale ni wasiwasi tu, siwezi niseme kama adui alishatoka, lakini adui angali pale. Wapi mna control kwa sasa? Sisi tumeangalia ile eneo yote ya Buonde, lakini Mitamba pale Gongwa, pale fasi wanaita Warenge, ule ni adui. Kwa hiyo sasa mnapanga kumtoa pale sehemu gani? Siwezi ionyesha siku, sababu kwa adui asipite najua sehemu fulani wala siku fulani ambazo nimeisha panga, lakini hivi nimeonana na uongozi, najua adui siku kwa siku mtasikia milio ya risasi. Je, ni kweli mna nguvu ya kumondoa adui? Tuna nguvu sababu mnanijua mimi mwenyewe General Ndabango, najua sokula na mimi najua kuwafuata kabisa.
Kwa sasa umetoa coordination ya kijeshi au ni inaongoza kijeshi sababu ni ya operation tu. Ndio. Kwa hiyo ujumbe gani tunapatia wazalendo? Wazalendo nitaanza kwanza kwa wenzangu wazalendo. Na washauri kwanza tuachane ile masasi ovyo ovyo na kulewa ovyo ovyo. Na tuwe kwanza kila mtu ajue mwenzake ili tukue kwanza imara. Yes, ndizera ko mwese mwejeje kuvyiyumvira ukungene uno mu wazalendo abishikiriza kugira tuze turajana n'amafakte canke n'ibimenyetso kugira ntituze turavuga aya makuru avahe nuko biri ku mirongo y'urugamba muri kano gace ka Prendora Rusizi. Rero ndabakengurukire ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mukomeze kugira umunsi mwiza. Ni igerekerezo rya 11 ukwezi no kwa kabiri umwaka wa 2026. Ciao ciao.